Ego mwe murakoze Pacifique nazo murakoze Dieudonné Bashira yishize. Turiko turatera mu gice ca nyuma ca kino kiganiro, abatashoboye kuronka amajambo mutwihanganire, umwanya twari twateguye wa kino kiganiro uriko twamaze kuwurenza cane. Reka duhe ijambo Dieudonné Bashira yishize mu gusozera kino kiganiro tubaza tuti mbega hokorwa iki kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda isubire kunaguka, ivyo bihugu bisubire kugiranira imigenderanire myiza, na cane cane iyi migwi y'inkorabara muri kano karere ntihagire akabi izosubira gukwega. murakoze. Ikibazo ntugire ngo kiroroshe, kuko ibijanye n'ivyokorwa, ica mbere hari uko aho ingorane ziva zimera umuntu aronderera umutaho nyene. Murabona hari amasezerano ariko arasinywa za Washington, za Doha. Icari kuba ciza cari icuko Uburundi bujamwo, hanyuma nabwone bugafata désengagement. Ariko urabona Uburundi bwashimye kuguma inyuma ya Kongo igihugu ku bisanzwe iyo kigiyeyo nticategerezwa kugenda ku nyungu z'amafaranga, categerezwa kuba gifise inyungu za politike kigwanira. Nabigarutse ko inyungu twari tuzifite mu gasizo turiko turaharanira, kugira ngo rero iyo migenderanire inaguke. Nari nabigarutse ko n'ibihugu bivukanyi. Harya mu myaka ya kera, ku bantu b'abanyakirundo nibaza yuko bashobora kuba babizi, ibihugu vyaragiraniye ingorane zitari nke muri kahise, gushika naho bigeze kugwana, abasoda barahera, hasigara le prince héritier, hanyuma baragwana bapfa bose, baca bavuga ati umupaka tuwushize ngaha. Harya hariho une sorte ya pacte de non agression yabaye. Ibihugu guhera ico gihe ivyo bintu vyaravyubahirije, naho guhera za 59 guhera ingorane Uburundi bwaja burajamwo, wasanga ivyo bihugu bifise ivyo biguma vyagirizanya. Ariko igihambaye kuri vyose nuko ivyo bihugu turabavukanyi, dusangiye vyinshi, dusangiye ururimi, dusangiye umuco, dusangiye akarere, dusangiye vyose. No kuvuga yuko dusangiye na kazoza. Iyo hari ibibazo rero abantu baba bakwiye kuraba ingene boganira. Icokorwa, Uburundi buriko busaba impunzi ngo duhe abo bantu twariko turakurikirana ngo twice tubagirire nabi. Uburundi iyo buba bwatangura gukurikiza nk'ingingo zafashwe n'akarere, imanza zafashwe n'akarere, vyari vyoroshe. Kuko nk'ikibazo ca 2015 umuntu aravye urubanza rwacitse itarike 25 z'ukwa 11 muri 2021 rucitse muri sentare ya Afrika y'ubuseruko, aho sentare yavuga ati 2015 umugambwe CNDD-FDD niwo wazanye akarambaraye mu Burundi, uzana ikiringo giteye kubiri n'amasezerano y'Arusha, kigatera kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Uwo mugambwe nyene wari ukwiye gusaba ikigongo Abarundi, ukavuga ati ibere ryarayaze, turasabye ikigongo Abarundi, abantu bahunze baze tubasubize mu vyabo nk'abantu b'intwari bahagarariye ukuri, kuko twararushijwe, twaburanye imyaka 6 turatsindwa. Biragaragara yuko kubera umwina w'ubutegetsi ari twebwe twateje ingorane. Iyo yari intambwe ya mbere. Hanyuma bagashira mu ngiro urubanza rwa sentare y'akarere. Ico kibazo kimaze kuvamwo, bimwe bavuga ngo duha abantu tubagirire nabi, kandi urumva ari bo bahagarariye amategeko,
kiba kimaze kuvamo. Hanyuma ikindi naco, nk'igihugu gifise ibikomere bitarashobora guhera, nticari gikwiye gufata igisoda cari kikiriko kirubakwa kikijogajoga ngo bagisuke mu gihugu nka Kongo, aho kigwanira hamwe n'imigwi ihiga gukora ihonyabwoko, ivuga ngo ubu bwoko ubu harimwo n'igice mu basirikare ngo ntidukeneye kubabona ngaha, aho bafata abantu babaziza uko basa bakabica bakabarya ku murango. Bari bakwiye kuva muri ico mu gihugu ca Kongo, nibaba badashoboye guhagararira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikirundi bomowe. Nabonye video ryari y'umurundi ava muri iyo royaume ntuzenya y'abarundi bomowe ari mu Burundi, ariko arabivugira yavuga ingene batotezwa batemerwa nk'abanyekongo. Niyo nyungu yari akwiye guhagararira, hanyuma bagahagararira n'imibano myiza. Mu majambo make, icokorwa nuko ivyo biganiro vyokomeza, muga bigakomeza CNDD-FDD yabanje kwirimbura, ikabona yuko inkwezi y'amarere ari bo, ntibagume baraba abandi aho kubanza kwitosora bo nyene. Ikindi kintu cokorwa, inama nshingamateka mw'ibwirizwa shingiro bivugwa yuko umukuru w'igihugu naho ari wagomora ingabo ntafise uburenganzira bwo kugomora ingabo atabanje kubaza inama nshingamateka. Iyo nama nshingamateka mu gihe abasoda bariko bakora ibikorwa runaka hanze y'imipaka, ategerezwa kubamenyesha umwanya ico gikorwa kizomara, naho kiriko kirakorerwa, n'uburyo gikorwamwo. Biratangaje kubona inama nshingamateka iri mu gacerere kandi itigeze igishwa inama, itabariwe ibikorwa biriko birakorerwa muri Kongo, ngivyo vyo kuvuga ngo bariko bakikuza abantu ngo babamare. Inama nshingamateka yategerezwa guca itumako umushikiranganji wo kwivuna abansi, bakamubaza bati ibi bintu biriko bibera hariya ko mutanatubajije vyagenze gute? Hanyuma bakanategeka yuko abasirikare bava hariya. Iki kintu c'uko intwaro ishingiye ku kurundarunda amatungo adaciye mu kuri ntikizokwigera kiba umushinge Uburundi bwubakira, kubera amavalere twebwe abarundi abasogokuru bubakiyeko harimwo ukuri, harimwo ubuntu. Umuntu yogira audit y'amahera Uburundi bwakuye muri Somalia guhera 2007, hano bamenyesha yuko ayo mahera atigeze agaragara muri bije. Nta mwaka n'umwe amahera ibigwanisho by'Uburundi vyakozwe. Amahera Union Africaine, hari umushinga amateka yigeze kukibaza mu nama nshinga amateka, bambwira ngo ivyo bireke, ngo nawe ntibigukwegere. Ayo mahera yose umuntu aribaza, mbega ayo mahera none ataboneka muri bije ajahe, akora iki? Umuzi w'ikibazo y'igituma baguma bizingitira umuntu wese abajije akicwa agatotezwa, gushika naho umusoda w'igihugu abajije ikibazo akizira, naho nyene cugariye. Rero abarundi bose, imigwi yose, ikintu bokora ni ukubaza intwaro ati abana bacu muriko mubasuka mu biki? Ibintu bijanye n'imibano n'amahanga muriko mubikora gute? Ko muguma mutwugaranira mu bukene turimwo, twari twifuza yuko mutwugururira kugira ngo tubane neza n'abandi, dukore urudandazwa n'abandi. Abana nibaba babuze akazi ngaha mu Burundi bagende bagakore ahandi. Muri make dufise intwaro itazi ico ishaka, niyo izi ico ishaka naho ico ishaka si co abarundi bashaka. Ni ukuraba rero iyo ntwaro iriko ikorera abarundi canke iriko ikorera akagwi kariko gakurikira inyungu zako bwite, inyungu z'abarundi zibagiwe. Abarundi rero nibo bakwiye kwishuza nk'uko abasoda bishuza, ntihishuze babiri batatu, bose bishuza, abarundi bishuze, bavuge bati mudupfunga, tuba mu gihugu dupfungiwemwo ari gwacu kubera iki?
nico mbona abarundi nibo bakwiye kubaza bati ntidushobora kuguma turi mu kantu twugaraniwemwo turi mu gihugu cacu dutegerezwa kwidegemvya, ntidushobora kuguma tubaho nk'abantu b'abanyagano. Ikintu bagomba guherezako, nta mutekano nta mahoro azokwigera aboneka mu gihugu igisoda igipolisi n'iperereza biri mu kwaha k'umugambwe uvuga yuko kwica umuntu mutavuga rumwe ari ugukura intambamyi mu nzira. Nta mahoro mu Burundi azokwigera aboneka, nta mwidegemvyo uzokwigera uboneka mu gihe ubutungane bugikoreshwa n'umuntu avuga ati ngire ndakugire ikigwanisho co kugirira nabi uwo tudahuza. Ubutungane butegerezwa guhagararira bose bugatangwa ku izina ry'abarundi. Nta mahoro nta mutekano nta mwidegemvyo bizoshoboka mu gihe intwaro hataza umuntu akora kubera bishoboye, ahubwo haza umuntu kubera militantisme. Igipolisi iperereza rikora rikica kubera riri mu kwaha k'umugambwe kugira ngo riduze umugambwe, biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro, biteye kubiri n'amabwirizwa yose. Abarundi ntibashobora kuguma batega izosi ngo bicwe n'abana babo n'intwaro zabo kubera ngo bicwe n'inzego zijejwe umutekano, aribo babagurira ibikoresho bakabibahindukiriza kubera umugambwe ukeneye kunumya umuntu wese yubahuka kwiyumvira, kuko bakeneye kutubuza kwiyumvira, bakeneye kutubuza kubaza ikibazo kija mu nyungu y'abarundi. Ivyo navyo bimara umunsi ntibimara umwaka, n'ivyabara umwaka ntibizomara ibihe vyose. Abarundi nibo bonyene bashobora kwerekana gushira umurongo utukura bakavuga bati ibi birabaye, ivyo mwakoze birakwiye. Numwe wese ategerezwa kuraba ati mbega ndiko nkora iki kugira ngo ibintu n'ivyabemeza uko bihagarara. Umwe wese yibaze, nta muntu yogenda ngaho ngo avuge ngo jewe ngo ndi mu gisoda ngo ndarindiriye uzontabara. Utabagwa nande ko ari we nyene ubwa mbere utegerezwa gufata iya mbere kugira ngo umurundi asubire kugira iteka. Bavuze ngo warahababishijwe ntiwabahababuka, kugira ngo igihugu ntigihababuke bizosaba yuko abarundi bonyene bafatana mu nda hanyuma igihugu bakakibogora. Murakoze cyane Dieudonné Bashirahishize. Pacifique nahazwe akabazo sindinda ko gasubiramwo, ni nkako Alice yabajije Dieudonné, ngira namwe mwogira ico mukavuzeko. Dieudonné yabivuze byose, ntivyoroshe ko hari kirenga ico kiretse ngo byo gusubiramwo ivyo yamaze kuvuga. Gusa hari kamwe no kongerako, kenshi hari igihe twaraduhura n'abaserukira ibihugu vyabo, turiko turababwira tuti ingorane mwe mufise yukumva ibibazo vy'u Burundi no kwibaza ko muri kumukorana na leta isanzwe kujya mumenyereye ayandi ma leta, mukagenda mukavuga izo mvugo zanyu za diplomasi, izo mvugo nyine z'abaserukira ibihugu, leta ikishura, mukaca muja ngaho mukiyumvira ko kujya iyindi leta isanzwe yishuye kwaba biwacu nabo ari byo baba bavuze. Turi dufise leta yigenza nk'aba bandi, nk'abasuma, twavuze cyane imvugo y'abaroberi, abantu mengo ntibamenye ko bavuye mu kiroberi ubu bajejwe igihugu. Inyifato ubwo ntibazohava bagiriza Fokode ko mufise imvugo ikarishe ityoza ubutegetsi. Yewe gaye barabeshuza, cewe nabagira nti tubabeshye bazoze baratubeshuza. Nk'ibintu twamaze kuvuga, ukaraba iyo leta uko yigenza, leta ivugana n'uyu ugasanga ivyo ikora bitandukanye n'ivyo uvuze uti umuntu bagira umushinga ntahe akanatwara n'ingabo zija hagati y'abantu, uwo mwanya nakaca arungika izindi ngabo ziza gutera abo yitwa ko yagiye hagati, ibibanza bamushinze akabigabira bamwe mu bo yaragiye kuja hagati. Uvuga ngo iyo ni leta yigenza gute? Igihugu kimaze kwigenza gutyo umva kiba gisigaye kimeze gute? Rero iryo kosa rirahari n'ubu. Umuntu mu makungu bashobora kwibaza bati ni leta nk'izindi, turiko turagira amasezerano y'amahoro nayo izokumva ivyo nyene ifashe ko ayo mahoro aza, mu gihe abatwara iyo leta bo bagira bati hariya gaya amahoro akaza turatakaje amafaranga ajya mu mufuko wacu. Ntibiyumvira igihugu,
si bamwe bagira bati uburundi bwacu buratakaje, oya bagira bati amafaranga ajya mu mufuko wacu aragiye. Ubundi yogira ati none intambara iheze ntimutomboye, abasirikare banyu ntibazosubira gupfa. Ariko bagira bati oya abasirikare bapfa siyo ngorane yacu, abana b'u Burundi ni benshi baracavuka, tuzorungika n'abandi bapfe, nabo twiyicira si bake. Mugabe ikibazo c'iwacu ni amanoti yahora aja mu mufuko wacu bigiye kugenda gute. Rero uri kumwe n'umuntu yiyumvira uko, uwundi yiyumvira igihugu, yiyumvira amahorasho y'ibihugu, ni ikibazo kitoroshe. Uwo muntu kumufata nk'ibindi bihugu ubunaniwe. Kugira ngo ayo mahoro aboneke birasaba ko ibihugu byinshi bitahura ubwo Burundi uko bumeze uyu munsi n'ingene butwawe, mu gufata ingingo hakaba ingingo nziza zerekeye ubwo Burundi nyene. Abo bategetsi b'u Burundi iyo bumvise ko bahagurukiwe n'impande zose, ivyo barabimenya bagahesha. Ariko bagishobora gukina amakungu uyu munsi, bakagira bati u Rwanda turashobora kurubangamira tuciye hano, turafise ubundi aza kudushigikira, turafise ubundi tuza kuvugana, tubikine uko tuvyumva kugira aya mafaranga umaza, bazoguma babikina gutyo. Amakungu adashoboye kuvugana ukuri ku kibazo c'u Burundi, buriya ingorane z'akarere bizogorana ko zitora umuti. Bazoguma abategetsi dufise ari bimwe mu ngorane akarere kazokwama gafise. Ndibuka imbere ya 2015 bamwe mu baserukira Burundi hajya turiko turababwira ikiringo ca gatatu ngene kizohungabanya akarere kose, batubwira bati twe tubiraba, mwe mufise leta itekanye, mwebwe ahubwo ni leta umenga niyo ni facteur de paix de stabilité mu karere, ni leta yofasha ko amahoro ashoboka. Tukabereka ibizokurikira vyose kubera ico kiringo ca gatatu, ingorane bazogirira muri Somalia kuba bahagaze kuri iyo leta izoca itangura kwica abantu, nabo bagategerezwa gukoresha abasirikare bisha abantu, bakaca baja mu kibazo cyo kwiyumvira ati turabarekura, turabagumana, tubigira gute. Twaraberetse ibindi byinshi bizohungabana mu karere kubera ikiringo ca gatatu gusa wamenga ni cy'abarundi gusa. Hamwe bamwe bakatwumva abandi ntibatwumve, ariko urabona iyo bitera bije uyu munsi urwego bigezeko hagezaho ibihugu bibiri byumvikanye ko byohana amahoro, bisanga ya leta nyene iza kubibuza kuyashikira kuko inyungu zayo zidahuye n'amahoro. Aha niho ngomba gushimikira je muri kino kiganiro, amakungu atahure ko ubutegetsi buri mu Burundi atari ubutegetsi busanzwe kujya bamenyereye ubundi butegetsi mu bihugu, babufata uko buri, babufatira ingingo zijanye n'uko bumeze kugira ngo bishoboke ko n'akarere kose karonka amahoro. Ntushobora kwihenda ngo ugiye ngo guhana ngo FDLR y'abakora ihonyabwoko ku batutsi, ngo wimvire ngo uzoyirukana muri Kongo, utigeze wiyumvira ikizoca gikurikira ku Burundi bafatanye, ngo wiyumvire ngo wazanye amahoro. Nta na gato uruhande rumwe bazohungabanya abarundi gose, bongere kandi Burundi bubandanye kuba isoko ry'ihungabana rya Kongo nkuko byari bimeze, hanyuma muri Kongo babandanye bakina ibindi byinshi bituma nayo mahoro adashoboka n'akajagari kabandanya aho hantu. Hari ijambo twakishijemwo ryasa n'idahuye cyane n'ikiganiro, ariko sinaretse kurivuga, usubire kugabisha abantu benshi bariko barahendwa n'ibintu biriko bikorwa n'iperereza bikitwa ngo bije gukiza abarundi, ariko biriko bibandanya vyica abatari bake. Kandi umuntu anabwire n'abitwa ko barongoye iyo mihari yitwa kuri kwiravuka, nabo nyene bafate une responsabilité. Ntivyumvikana ingene abantu bitwa ngo muriko murakorana baguma banyuruzwa mubizi, mukinumira, ntimuvuge muti uyu muntu yanyurujwe yari kumwe na twebwe turazi impamvu anyurujwe, ntimunarondere no mu muhari murimwo abantu bariko barakora ku buryo bo mukorana banyuruzwa. Umuntu azosigara yibaza ikibazo, mwebwe nyene ibi murabibona mukabireka canke namwe mushigikiye ko abantu babandanye banyuruzwa uko nyene? Ni kureka atana kimwe mukora kica kibuza ivyo bintu. Ahantu ku ruhande rwacu tuzotera tubivuga ko gose, hari bamwe kumbure bazotangara babonye tugiye kubashira ku karubanda, kuko ntitwumva ingene abantu bakwegera mu bintu biriko biricisha abantu bakanuma babibonye, twebwe tukaguma turondera ngo uyu muntu yanyurujwe kubera iki, kandi ababizi binumiye bakabandanya bareka abandi
bahaguma banyuruzwa kwa kundi nyene ariko kumbure navyo Pacifique mwari mwemeye yuko muriko muregeranya amakuru ari ikiganiro kizoba vuba ku bijanye n'ivyo bintu ngira twoguma kuri ico twatanguriye ko kugira ngo mugire akajambo ka nyuma mushikirije n'ico kiganiro kumbure mushobora gutanga isango mwibaza cyokorerwako kugira ngo mutange amakuru mu buryo burambuye. ego urakoze kungarura hanyuma tuzokivugana n'abandi kuko nta muri Focode byose hariho ababanza kuvugana tuzovugana umwanya ikiganiro tuzoba twagiteguriye ko tubona ko twiteguye neza hanyuma tubamenyeshe isango abandi bose norangiza nka Dieudonné Bashirahishize ariko imbere yuko murangiza mu kanya mwariko muravuga icyo kogwa n'amakungu mugabo muvuza amakungu muri rusangi kumbure ko ni bande mubona bashoboye gufasha muri kino kibazo nk'amakungu amakungu nyene n'amakungu burya n'urufatangane rwishi uravye nko kuri ico kibazo c'u Burundi womengo u Rwanda barutanye ico kibazo mu Rwanda rwaje kuvuga rwonyene ruti jewe imwe mu ngorane mfise yatuma bino bintu bidatora umuti nuko hariho Burundi bubandanya bukina ibituma ingwano ibandanya muri Kongo kuri ico kibazo c'ayo masezerano mu bafashe ingingo mu bahuje u Rwanda na Kongo hariho leta zunze ubumwe za Amerika zababereye umuhuza hariho Qatar ifise ico iriko irakora hariho ibindi bihugu byinshi biba biri nyuma y'ivyo biriko birakogwa ico gihe cyose byose bitazoba bitunze urutoke leta y'u Burundi kuvyo nayo iriko ironona baze bamenye ko ata muti ushobora kuza u Rwanda rwonyene ntushobora kwishoboza nk'icyo ca diplomasi abo bandi bose batakivuzeko no kuvuga urwo ruhendo namaze kuvuga ngo FDLR nive muri Kongo ifatanya n'iyindi leta umva naho yova yo ifise ahandi giye kire iruhande yuko iyo leta ifise ibihumbi 10 by'abasirikare ibandanya ifatanije na FDLR ibintu bikabandanya bisobanye kujya bimeze muri ico gihe ivyo bindi bihugu byose nibigira uruhara hari ibihugu vya Afrika hari ibihugu vya Buraya hari ibihugu bindi hari n'abandi ubona bakini ibintu bitoroshe namavuga nti vy'imigenderanire ntivyoroshe kubidoma ku rutoke mugabo uravye nk'ibi vya Kongo nyene biza guteranya nk'u Rwanda n'Ububirigi mu Bubirigi bukaca bugaca mu Burundi ni hamwe mvuga nti iyo leta y'u Burundi benshi ntibayizi baguma bayifata nka leta isanzwe ariko atari leta igira intumbero z'amahoro yo nyene bafise ako kantu kameze nk'ububandi mu nyifato zabo atari inyifato zigenga abatwara ibihugu ubundi ico sindeka kukivuga nibavuga ko nabambitse ibara jembana ndacemanga ko ariko ndababona inyifato zabo nizo zimeze nk'ububandi hanyuma rero turiko mu kurangiza ndangize nka Dieudonné Bashirahishize ateye akama abarundi bose ni ibibazo bituraba ni ibibazo atawo kwibaza ngo nabandi bazobinkorera nama navuze uko nyene n'umwe wese afise uruhara rwiwe abarongoye abandi bakagira urusumba ubw'abandi bose bamwe bose bagume bumva ko ari ibibazo biberekeye atari uwundi azoza kubidutorera umuti dutegerezwa kugira uruhara twebwe nyene yaba aba bari hanze yaba abari mu gihugu yaba n'abasende DFTD bo nyene duteza kugira uruhara twese kugira ngo Uburundi bukire. Ego murakoze ngira nkuko duhora tubigira mushimire abari kubadukurikira n'uwo mwasangiye ikiyago. Nukuri ndashimiye bwa mbere ndashimira mwebwe nyene mwama mwadufashije bino biganiro mwabirongoye neza mukadufasha ikiganiro gitunganye ciza citeka ndashimira mugenzi wanje twasangiye ikiganiro incuro zose twamutumiye yaratwitavye no hanyuma twizere ko azobandanya ndashimira kandi aba bose badutera iteka bakaza kumviriza ikiganiro nimwe muduha inguvu zo kubandanya mwakoze gose abashoboye kubaza n'abatashoboye kubaza bumvirije n'abazumviriza n'inyuma mwese turabakengurukiye sinibagira gushima bagenzanje bo muri Focode batunganya bino bikorwa mwese mwakoze kandi mugira ijoro ryiza. Ego Alice ngira namwe mufata kanya tugashimira abatwumvirije n'abatumire bacu. Ego Gilbert reka natwe dufata akanya dushimire abatumire Maître Dieudonné Bashirahishize mwakoze kutwitaba muri kino kiganiro no kugira intererano zikomeye. Murakoze cyane ndabakengurukiye
ko mwantumiye nagire fate kano kanya kugira nkengurukire cane cane na Fokode ku gikorwa ikora co kuguma yegeranya amakuru ku biba mu gihugu cacu. Nshimire ku buryo budasanzwe na Pacifique ku rwego rwiwe ku kuntu yitanga. Abantu bakunda kuvuga umuntu mu nyuma ariko uburyo Pacifique yitangamwo n'uburyo budasanzwe abarundi baba bakwiye gukenguruka. Harya abarundi turi un peuple très réservé, urabona ibintu ngene biriko birakogwa hanyuma umuntu akabona umengo yorenza kukabona umengo ni ibintu bisanzwe, ariko jewe mbyutse mu gatondo kugira amenye ivyaraye bibaye mu Burundi ndabanza nkaraba mbega yanditse iki bimeze gute, nkamenya ibiri mu gihugu c'amavukiro kubera amaradiyo n'ibinyamakuru vya leta vyovyo navyo bivuga. Jewe rero nagenda mukengurukire ku buryo budasanzwe ku kuntu yitanga. N'abantu baboneka gake mu muri generation yacu umva niteka kuba tumufise. Hanyuma nshimire mwebwe mwadufashije gutegura kino kiganiro n'abatwumvirije. Nibaza yuko ikiganiro gica gituma abantu basubira kuganira hagati yabo kugira ngo bashobore kukinoganza. Ndakengurukiye mwese rero mwakoze kudutiza kano kanya ko gusangira ikiyago n'abandi mwakoze. murakoze cyane Maître Bashirayishize. Pacifique Ninahazwe, reka namwebwe natwe tubashimire ko mwatwitavye muri kino kiganiro kandi mwagize intererano zikomeye. Murakoze cyane, sindodeka gushimira mugenzanje kuri iryo teka nteye, kandi nawe nyene ari muri abo ngira generation yacu ishobora kwishimira intererano ziwe, ijambo ryiwe bifise agaciro kanini. Nanje ndamushimiye nkuko ashimiye, niko nanje ndamushimiye. Mwakoze namwe kumpa kano kanya. Bumvise ndi president wa Fokode umenga birasanzwe rwose ko mba ndi mu kiganiro, ariko ntibabiza batwumviriza ko abategura ikiganiro bonyene bitorera abatumire bakansa bati mbega wose urukemera ukaza mu kiganiro. Ntibashobora kuvyibaza ko bigenda uko, ariko niko bigenda. Mwakoze. Murakoze cyane Gilbert Nkundire. Dushimire n'abagize ico baterereye muri kino kiganiro, haba mu bibazo canke kugira ico baterereye kindi. Idro Quebec Nyankamugayo, Honorable Iramubona Benerique, Emma Reynold, Blaise Ninahazwe, Elcento Bamvuga Inyumvira, Frederic, mwakoze cyane kugira intererano muri kino kiganiro ca Fokode. Reka dushimire kandi Gilbert na bagenzi bacu badufashije mu buhinga bw'ivyuma. Twari kumwe na Floribert Nisabwe, nawe nyene turamushimiye cyane, niwe yadufashe kugira ngo aya majwi ashobore kubashikira. Ikiganiro cari gishigikiwe na mugenzi wacu Gorodiane Niyingwe, ko nawe nyene turamushimiye bimwe vy'umwihariko. Gilbert niyo nkuru, reka nawe ndagushimiye. Murakoze cyane Alice, barakoze abatwumvirije bose, murakoze mwese mwaduteze amatwi, murakoze kandi namwebwe muzokumviriza kino kiganiro. Niba turadukurikira ko kino kiganiro mushobora kubandanya mugikurikira ku zindi mbuga ngurukana bumenyi zishirahamwe Fokode kuri YouTube no ku rubuga Facebook. Amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira.